twunamike imitwe yacu kugira ngo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tuje kuri wewe uyu munsi nk'abana bawe bakwizera. Turizera ijambo ry'Imana iryo yadusezeranije ngo icyo tuzosaba mu izina ryiwe azokiduha. Imitima yacu iranezerwa yuko ku byabaye ejo ntitwabonye abarwaye gusa bakira, ahubwo twabonye n'ubushobozi bw'Imana buri mu gikorwa, abanyabyaha babwizwe abera. Uyu munsi imiryango n'abantu banezerewe ku bw'ibyo. Turasabye uyu munsi ngo ugwize icyo gitigire kugira ngo umunyabyaha wese aze ku gicaniro, umurwayi wese akire. Utuvugishe biciye ku ijambo ryawe, udufate nk'inzabya zawe mu gihe tuza kugerageza kuzana ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo. Uhezagire ingufu zacu zisanzwe, turabigushimira. Amen. Murashobora kwicara, bari bahagaze. Ndabona ko hari amakete hano ahabwirwa ubutumwa. Birakwiye yuko nta nkeka nuko tuyasengera. Ndabikora buri gihe. Ndindira mu bisanzwe yuko ugusigwa kwa mwe mugera kwa mucumba nkakumva, aho rero numva ko ndi ahameze neza, hanyuma mba nkomeye kugira ngo nkore ibyo mu uwo mwanya. Ibyo ntacyo bipfa bipfana n'ibintu by'imigigwa. Paulo yari kuba arengeje mu by'imigigwa kuko bazana imishwaro y'abagwaye hanyuma bakayizana bakayisiga. Ni byiza, Imana ibihezagiye ibyo ni byiza, ariko muravye neza ivyanditswe. Paulo ntabwo yasiga iyo mishwaro ugututambara, ahubwo bayikura ku mubiri. Paulo yarashigiye cyane ku byanditswe. Ndiyumvira yuko ibyo yabifatira ku nkuru y'umunyashunamukazi umwe yagenda kuraba Elisa, hanyuma Elisa amuha inkoni umukozi wiwe, aramubwira ngo genda uyishire ku kana gahungu. Elisa yarabizi yuko ikintu cyose akoze ko caba gihezagiwe. Paulo rero kumbure yashoboye kubifata uko abifatira mu cyo cyanditswe. Ubu rero mbere ko tugura igitabo ciwe kandi dusenge irindi rimwe, dusenge umwanditsi wabyo kugira ngo abihezagire. Data, iri ni ijambo ryawe, tugiye kugurura impapuro natwugure ugutahura kwacu. Turagusaba mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi icigwa canje ni nuko Imana igaragariza urukundo rwayo biciye mu bwoko bwayo. Ndasoma rero mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16. Ni umwana muto cyane ayigishwa kwa Mungu, muto ari mu ino nzu, yategeza kuba azi kino gisomwa. Haranditswe hano muri Yohana 3 umurongo wa 16, uko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kumbure ni imwe mu mirongo izwi cyane ya Bibiliya. Turaza kubifatira ko nk'agasomwa k'izahabu ka Bibiliya kavuga urukundo. Nagize amahirwe yo kuvuga ubutumwa bwiza mbere no mu bihugu bitandukanye by'abapagani. Numvise ibyo bavuga byabo, ariko sinigeze mbona ikintu na kimwe cogereranywa n'urukundo rwa Gikristo rw'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora kubisobanura. Abanditsi baragerageje, abanditsi b'indirimbo baragerageza, abavuga butumwa baragerageza bose, ariko
nta n'umwe yabishitseko. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo iyo ba ikiyaga cocitse wino, ijuru ryose rigacika ico kwandikako, hanyuma akatsi kose kakacika ibaba ryo kwandikisha, hanyuma umuntu wese wo kw'isi akaba ari umwanditsi w'umunyamwuga. Uko rero urukundo ruvuye hejuru rw'Imana bakagwandika, haba ibyo kwandika ko haba iyo wino ntivyo bihagije, mbere naho bo byandika guhera ku ruhande rumwe gushika urundi ruhande rundi rw'ijuru. Hanyuma uwundi mwanditsi w'indirimbo aravuga ngo guhera aho naboneye mu kwizera urwo ruzi rududubiza ruva mu mishishagu, urukundo rwo gucungurwa rwabaye icivugo canje, kandi bizobuko ibi gushika ku rupfu rwanje. Nimba hariho ikintu dukeneye uyu munsi mu ishengero rikomeye rinini ry'Imana n'urukundo. Ntidukeneye ibindi bintu byose igihe cyose twiyumvira yuko ngo tubikeneye. Ukuntu impano zose kugendagenda kwa mwemu n'ibindi byose ni byiza, kandi turabishimira cyane Imana ibyo, ariko ibyo bintu iyo bitaganjijwe n'urukundo nta kintu na kimwe bimara. Urukundo nibwo bushobozi bukomeye buba hano ku isi, kandi bwahawe busigirwa abantu. Umuryango utaganjijwe n'urukundo si umuryango. Nimba umugore n'umugabo badakundana byimazeyo, ni gute mbega bogiranira icizere? Murabona, nico gituma ndiyumvira yuko hako twoshingira ukwizera kwacu kugendagenda kwamwe mu kanaka canke ku mpano kanaka, nko kubaka mu munezero, kuvuga mu ndimi canke ibindi bintu, ivyo twiyumvira yuko tubifise nk'ikimenyamenya camwe mu yera. Nshaka kuvuga yuko ibyo bintu ni byiza, mugabo iyo tugarutse ku rufatiro ko urukundo rushigwa imbere, hanyuma ibindi bintu byose ndiyumvira ko ishengero ryo tera imbere neza. Imana niyibanza, kandi Imana n'urukundo. Urukundo rwivuga mu majambo abiri, kandi no mu bintu bibiri bitandukanye mu Kigiriki. Ni phileo, ni urukundo ubwo muba mufitiye umugore wanyu. Agape naho ni urukundo rw'Imana. Ariko urukundo ubwo mukunda umugore wanyu n'urukundo rw'Imana, ibyo biratandukanye, birahushanije. Mwumvirize, urukundo mukunda umugore wanyu, nk'ubu umuntu atutse umugore wanyu mwoshobora kuca mumwiciraho nyene, ni urukundo phileo. Ariko agape, urukundo rw'Imana, rwoca rusengera ubwo nyene, rugasengera ubugingo bw'uwo muntu. Izo ni inkundo zibiri zitandukanye. Ndabizi neza yuko benshi muri twebwe barashutswe, barayoba, bafise urukundo rw'abantu bakaca biyumvira yuko bafise urukundo rw'Imana. Urukundo rw'abantu rwo ruvana n'ingene ibintu bigaragara, ariko urukundo rw'Imana rwo ruza mu mitima yacu, kandi urwo rukundo rw'Imana nibwo nta kintu kimwe rukekeranya ko ariko rwizera byose. Urukundo rw'abantu ruragiriza, ariko rwose urukundo rw'Imana ni ibyizigiro byuzuye, ukwizera kuzuye. Niba mukunda by'ukuri, ubu rero ikoraniro nk'iri, kuvuga ikoraniro mbere y'ikoraniro nk'iri nk'uku, rero umuntu arashobora kuvuga ngo urizera yuko uza gusoma gusa uwo murongo wo mu byanditswe. Rero ndabibabwira, muri uyu murongo w'ibyanditswe harimwo ibihagije kugira ngo ndabarungike ngo murungikwe mu ijuru canke mu kuzimu.
j'en avais le pouvoir, iyo bane ndabifitiye ubushobozi je ne le modifierais en aucune façon. sinobihindura mu buryo na bumwe kuko Pour tout l'argent du monde, ku bw'amafaranga yose ya hano ku isi canke ngo mbe umwami w'ivyaremwe byose imyaka imiliyoni hanyuma nkaganza nta kintu na kimwe cotuma mpindura ikintu na kimwe muri kino gisomwa kuko ni ijambo ry'Imana ridashobora guhindurwa aussi petite soit-elle, uko koba ari gato kose toujours la même. niko riguma kandi rifise k'agaciro nyene nk'uko igitabo cose gifise agaciro. Vos actions, Ibikorwa byanyu, votre attitude, inyifato yanyu, quelle qu'elle soit, uko iyo bimeze kose imbere ya rino jambo, votre destinée éternelle en dépend. iyo aho muzoja hibe bidashira bivana n'iri. Murabona iki canditswe ni c'igiciro cane kirahagije kugira ngo tuciyumvire ko uyu munsi Il y a quelque temps, haize iminsi je veux dire que c'était à shaka kuvuga yuko hari i Louisville muri Kentucky barambwiye petit garçon, ngo hari agahungu gato là-bas, le grenier koza ikigega fouillait dans hanyuma karondera mu bintu byose vya kera n'ibinyamakuru hanyuma gatora timbre environ un demi-pouce carré. Et ce garçon, akantu gato hanyuma uwo mwana agira ibyiyumviro bibiri aravuga ngo ariyumvira kimwe placé et l'autre, ati kimwe yibaza ko ari nk'ibarafu timbre, ikindi naco et il prit ce petit hanyuma afata auquel il n'y avait ako kantu gato peu d'écriture, harimo ivyanditswe bike. il était jauni parce qu'il était vieux et kari gasa n'umuhondo kuko ari gashaje hanyuma marchand de timbre. yiruka aho bagurisha iyo tembre hanyuma arabaza ati iyi tembre urayingurira ngahe hanyuma uwo mugabo La regardait, arafata ico kurabiramwo araraba aritegereza hanyuma uwo mwana w'umuhungu c'était peut-être 15 centimes pour une grappe. yumvira yuko ari nk'ifaranga bidashika n'ijana rimwe isantime rimwe hanyuma uwo mudanza arambwira ngo ndaguha idolari rimwe hanyuma Enthousiasmé, uwo muhungu aranezerwa cyane afata papier un demi iryo dolari kubwo agapapuro gato vendu ce timbre une semaine hanyuma uwo mudandaza nawe agurisha ico amajana 5 amadolari amajana 5 hanyuma bwa nyuma amakuru ya nyuma numvise valait un quart de million. ako kantu kari kafise igiciro k'igice c'umuriyoni rero ntibivana n'ubunini bw'ikintu uko kingana ariko bivana n'ivyanditswe k'urwo rupapuro kuko kantu niko bimeze no kuri kino gisoma gitonyi hano On nous apprend batwigisha yuko si ibihambaye ibyo dukora si byo nyamukuru ariko utuntu duto duto tudakora ahubwo une fois, rimwe il a été rapporté que havuzwe ko le roi umwami wa nyuma George wo mu Bwongereza visitait une des yari du Canada yagendereye bimwe mu bisagara byo muri Canada hanyuma amashuri yose yari yasohotse abanyeshuri basohotse ngo barabe passé ubu mwami arengana et les professeurs hanyuma ont donné congé aux élèves abigisha basezera abanyeshuri umunyeshuri wese yari afise akadarapo gatonyi akabendera azungagiza kubwo kubaha uwo mwami hanyuma aimaient lui témoigner kubera ko bashaka kumugaragaraza ubwizigwa bwabo mu bwo buryo ko bari bagamburukira ubwami bwiwe ce roi munini hanyuma uwo mwami yararenganye les enfants ont tous brandi leur abana bose bazungagiza utudarapo twabo hari un mouvement en eux hari participé ukunyiganyiga hagati muri bo et puis kugira ngo babe muri ivyo vyariko biraba hanyuma igihe ibarabara ryari risigaye rigaragara hari umwigishakazi yarondeye umwana agakobwa kakiri gato revenu katari kagarutse et l'enseignant hanyuma uwo mwigisha
kazi aca mu ibarabara asemerera ahamagara izina ryako, hanyuma abona ako gakobwa gato kafashe ku giti c'itelefone, hanyuma agenda kuri ako gakobwa. Rero nk'uko nyina we yari kubikora arakabwira ati sheri kubera kuri kurarira, arakaraba amosozi ariko aratemba ku matama yako, hanyuma arabaza ati ntiwazungagije akadarapo kawe? Karamwishura ati ego nazungagije akadarapo kanje. Hanyuma uwo mwigisha arabaza ati ntiwabonye umwami? Hanyuma karamwishura ati ego mwigisha nabonye umwami, ariko ndi gato cyane umwami ntiyashobora kumbona. Biratandukanye hamwe na Yesu. Ntacyo bitwaye ingene uri muto, ntacyo bitwaye ibyo ukora mu izina ryiwe, arabizi. Ibyo bishobora gusa nk'omenga ntacyo bisiguye, ariko nimba ibyo byakoretse mu izina ryiwe, uko kuba ari gato kose ko kameze arabibona. Aravuga ngo nimwaha igikombe cy'amazi akanye umwe mu bigisha wabanje, kuko ari umwigisha wanje gusa, yaravuze ngo nukore ndababwire ibyo muzobihererwa impembo. Matayo 10:42. Murabona, si ibintu bitagira icyo bimaze cyangwa ibyo turaba nk'aho menga ntacyo bimaze, ahubwo umwami ibyo bintu nk'aho bimeze nk'aho bitacyo bimaze umwami arabiraba. Je ndabinezererwa, mbega mwese uko bimeze, arabona n'utuntu duto utwo dukora. Kandi n'aka gasomwa gato ko mu byanditswe, nimba kakiriwe neza, kazogira icyo gakora mu gihe cyo kwigaranzura ubutegetsi bwari buhari muri Amerika. Turabwirwa ko hari umusirikare yatwawe gucibwa urubanza mu sentare za gisirikare kuko yarakoze ikintu kibi, yategerezwa kuraswa. Hanyuma uwundi agenda kwa perezida, hanyuma arasaba ko bamurekera ntibamwice. Hanyuma umuperezida arafata agapapuro gusa yarafise ngaho, arandika ngo ndababariye uyu mugabo, arasinya, ashaka umukono ati Abraham Lincoln. Hanyuma uwo muntu afata ako gapapuro akajana mu cicumba bari bamufungiyemo, arambwira ngo uridegembya. Hanyuma wa mugabo araraba ako gapapuro, aravuga ngo ibi ntivyemejwe muri leta, ibyo sidavyemera, sidabyizera. Hanyuma arabyanka kubera yuko byari byanditse ku gapapuro gato cyane, kandi bitanditse ku rupapuro runini nyene hariko hejuru ko ari umukuru w'igihugu. Hanyuma buke bwaho uwo mugabo yarapfuye, araraswa nk'uko cyagezwe cyari kimeze. Hanyuma biraseruka mu binyamakuru, hanyuma ngo ikigongwe perezida yari yatanze, ariko umugabo yararashwe mu gihe umukuru w'igihugu yari yamuhaye ikigongwe. Hanyuma iyo nkuru ishika imbere ya sentare nkuru, hanyuma niho hajwe iri jambo, baravuga ngo ikigongwe ntikiba ikigongwe kiretse kibanje kwemerwa nk'ikigongwe. Murabona, Yohana 3:16 ni ikigongwe ca buri muntu wese, buri mugore, buri mugabo, kuri buri muntu wese, kuri buri mugabo, buri mugore, buri mwana wese, kuri buri muhungu, buri mukobwa wese hano kwese. Ariko nimutabyemera ngo mubyemere muri buryo, ntibizigara bifatira kuri mwebwe. Imana yakunze cyane abari mu isi, ibyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko aze ahabwe ubugingo budashira. Yohana 3:16. Mbega ikigongwe!
pour la descendance kubwo d'Adam. urubyaro rwaguye rwa adamu ko wese ashaka kubyemera ni ikigongwe cya gusa ku bwanyu no ku bwanje. Urukundo imana ifise, L'amour urukundo est une force ni inkomezi zikomeye. Hanyuma igihe urukundo produit son effet s'exprime rukora ibyago rukivuga rukagaragazwa et arrive à la fin de sa force. rugashika ku ndunduro y'inkomezi zago, aho nyene ubuntu bukomeye buca bufata bukabandanya bugakora ibyavuzwe, buca bugaragaza ibyavuzwe. Nje gutuma turi hano uyu munsi kubera yuko Imana yakunze cyane abari mu isi. Urukundo rwayo Présenté au monde, rwagaragarijwe isi, kandi umucunguzi yaraje. Dieu Imana yashaka ko mugira amagara meza, yashaka kubabona mufite amagara meza, et il voulait que vous alliez bien. kandi yashaka ko mumera neza. Urukundo rwayo rwarondeye ukwiyuzuza kwanyu kugira ngo ikureho icyaha. Ubwo rwari urukundo rw'Imana, La poussée à le faire. niko rwayisunitse ko ibikora. Urukundo n'inkomezi z'ubushobozi. Dans les flammes d'un incendie, Umumama yokwita mu birimi by'umuriro kugira ngo asore umwana wiwe. Urukundo rurakomeye. vous permet Urukundo rwo batuma confiance. mugira icyizere, mugira ibyizigiro. Vous pouvez aller Murashobora kugenda à la plus grande mukaja communauté religieuse mu mugwi munini w'amadini mu ntara imwe yo muri kino gihugu, canke mbere mukaba de l'une de ces plus uhaza waho abandanya azaho nyene. Ariko ntimukore ibyo mwokora muri ahantu mu gace gatonyi agafatwa nk'agasuzuguritse. Murabona, urukundo peur. ntabwo barugira, nta kintu na kimwe rutinya. Urukundo rwirukana ubwoba. Et je l'ai observé dans mes réunions Nabibonye mu makoraniro yanje pour les gens. igihe nsengera abantu. Une des plus grandes choses, Kimwe mu bintu bikomeye nshobora gusanga c'est la crainte ni ugutinya, est un manque de confiance. kandi ugutinya rero bigaragaza ko atabyizigiro bihari. Manquer de confiance. Igihe mutafise icyizere cyangwa ibyizigiro muratinya. Ariko urukundo rwirukana ubwoba, rwirukana ugutinya, Dieu veut kandi ibyo ni byo Imana ishaka mu ikoraniro ryayo. Atari abaza gusa aho bagumaho, ariko abizigirwa by'ukuri, abizigirwa bizera, bayizera, croire Dieu. bizera Imana. Nk'akarorero, Et quelque part dans, umugore wanje ari ahantu kanaka muri kino cyumba, je l'aime de tout mon cœur. ndamukunda n'umutima wanje wose. Si je me prépare à partir, Iyo nitegurira kugenda hakurya, si je la prenais par le bras, hanyuma nkamufata ikiganza nkamubwira ati, Madame Branham, ubu rero ndagiye mu mahanga, que tu n'es pas notre mari. ntugire uwundi mugabo. Et si j'apprends que tu Ati, ninamenya yuko wagiye urakwegana n'uwundi mugabo, uzoba ubwowe ninagaruka. et alors elle me prendrait par le Hanyuma nanje akamfata kw'ikoro y'impunzu akambwira ati, mugabo wanje, nawe hari ikintu ashaka kubwira. bras, que tu es sorti. Ati, ninamenya ko wasohokanye n'uwundi mugore, uzoba ubwowe igihe uzogaruka. Est-ce que ce serait cela? Mbega Est-ce que ce serait un foyer? mbega uwo wari umuryango. C'est pas ce que nous faisons avec Dieu. Mbega sicyo dushaka kugirira Imana. Tuba dufise ibyo twashinze, Faites ibyo twakoze. Mbega nkora iki igihe ngiye hakurya, ndakunda umugore wanje, tant que kandi igihe cyose namukunda confiance en elle. ndamwizigira. Nous nous agenouillons, Turapfukama nous prions ensemble. tugasengera hamwe, abana bakaba badukikije, Il prie, Seigneur, préserve. bagasenga ati, data uzigame papa, nanjye nkabasengera, hanyuma nkahaguruka, hanyuma nkabagumbira bose, nkababwira ati tuzosubira. Tout est Uko niko byose biba biri muri gahunda. Hanyuma non plus ntituba twibanira kubyumvira ko à l'étranger. ngiye rero hakurya, Si je hanyuma
nkaba nzi yuko problème nzogira ibibazo que je serais un homme ko nzoba ndi umugabo misérable, mais w'umugorwa, si j'étais là-bas, ariko iyo bana ari hariya quelles que soient les circonstances, et si je savais uko ibintu byaba bimeze kose, nkaba nzi la trahir et le lui dire ensuite, yuko naho namaze ko ndamuhemukiye nkabimubwira ko azombabarira, sinobikora kubera yuko sishaka kumubabaza abe ku kintu na kimwe sishaka, même si elle me, nubwo yoba ari uwo mbabarira, même si elle me pardonnait, nubwo yoba ari uwo mbabarira, oya shaka kumuraba, je vous le dis, ndabibabwira, dans les yeux nshaka kumuraba mu maso, ndabibabwira de Dieu nimba urukundo rw'Imana rwinjiye mu mitima yanyu sera pour vous. ruzobasunika, ruzobanusunikira gukora iby'Imana igomba, ibihimbara Imana. Nta kintu na kimwe muzokora kugira ngo muyibabaze. Murabona, Même si les gens disent, nubwo abantu bavuga ngo muragumye mwigira ibi n'ibindi, dans l'amour oya, mu rukundo rw'Imana nta kintu na kimwe muzokora kizotuma ibabara. vous avez en effet la vie. Muba mufise ubugingo budashira, murabyizera. Le croyez-vous vraiment? Mbega by'ukuri murabyizera mu buryo bwuzuye? Croyez-vous Dieu? Mbega murizera Imana mu buryo bwuzuye? Murabona, Imana igaragaza urukundo rwayo, Et Dieu fait de vous. kandi Imana ibagira ico muri. Hari ibintu byinshi ntushobora kuvuga ku bijanye n'ibyo. Ubu rero ndashaka Je veux un peu ndagomba exprimer cela. kuvuga ibi nk'uko badakunda kubivuga kenshi mu makoraniro nk'aya, ariko shaka kubabwira ikintu gitonyi kigize ubuzima bwanje bwo kwizera imbere. Ndiyumvira yuko niwo mwanya wo kubikora. Beaucoup de gens se Abantu benshi baribaza ibiba mu makoraniro, bakiyumvira yuko particulier. ari impano idasanzwe. Oya, si ibyo gusa, ahubwo ni urukundo, D'aimer Christ. ni ugukunda Kristo, kandi mutegereza kubikora ibyo n'umutima wanyu wose. J'ai vu Nabonye les démons yuko amadayimoni mabi ashoboka yaraneshejwe, kandi yategerejwe kubama imbere y'urukundo rw'Imana. l'amour Urukundo rwirukana ubwoba, ugutinya. Iyi ni ntahe nakunze gutanga ndi Portland, Ohio. je prêchais sur la foi. Nariko nigisha ku kwizera, hanyuma ubwo nyene umugabo munini akomeye Pesant au moins 250 livres. afise nk'ibiro nk'amajana abiri arashika Et j'ai pensé que c'était nk'ijana ni l'ambassadeur qui voulait dire quelque chose. ijana na cumi na bitanu nk'uko, hanyuma Non, sans prédicateur. narabona hari avuga ubutumwa nk'ijana na 50 batanguye kuva hari havugirwa ubutumwa bazimangana bagenda, hanyuma narahinduye ndaraba, ndabona ko hari ikintu kitameze neza Son esprit avec ses sens. hamwe n'umutwe wiwe uko ameze nk'umuntu akomeye. Yarahejeje gukubitira umugabo uvuga ubutumwa mu ibarabara, yamuvunya amagufa, hanyuma Allongé dans le caniveau. amusiga ajyanye mu ikanivo. Hari nk'abantu bashika 6,000 mu ikoraniro, hanyuma uwo mugabo araduga ahavigwa ubutumwa, hanyuma aravuga ngo wanjyajyawe, Tu te présentes comme un ngo serviteur. wigira kuri umukozi w'Imana, Je vais briser ngo ngomba mvune utugufa twose tw'umubiri wawe. Nari mpima nk'ibiro nka 53 mw'icyo gihe, nawe kumbure yapima nk'ijana na 15 ko il était yarakomeye, afise umubiri munini, yarakomeye, yarashoboye kubikora ibintu nk'ibyo. Nari ndabizi yuko hari iciza gukora gusumba kugira icyo mvuga, kuko uko bigaragara ku mubiri yarabishoboye. Ariko nararavye uwo mugabo, quelque chose s'est produit. hanyuma hari ikintu cabaye. Si cela se produisait Ivyo iyo bavyokunze biraba misi yose, hako de m'irriter ou hako nshavura nkivamwo ngo mpamagare igipolisi, aho kubikora uko naramukunze. Ndavuga ati uwo mugabo ntashaka kungira nabi uyu, ahubwo n'umugwanizi ari mu uyu mugabo, Dieu veut, il veut me faire du mal. niwe ashaka kungira nabi, C'est le diable qui veut me faire. n'umugwanizi ashaka kungira nabi. Uwo mugabo kumbure arafise umuryango, ashaka kubaho, ashaka kurya, ashaka kubaho nk'abandi bose, nk'undi mwene gihugu wese, ariko ni Satani ari muri we, niwe ariko arakora ivyo.
oh Je me suis dit, naribwiye ati oh mugorwa il s'est approché de moi. hanyuma aregera Il m'a dit, arambwira je vais te montrer. ati ngomba ndakwereka nimba uri umuntu w'Imana cyangwa utari we. Tu étais silencieux. Bose bari bacecetse mu cyumba hari hatekereje, hanyuma nari mpejeje kurongorera abapolisi babiri ku mwami bari hari hanze, hanyuma bari bashaka kuza biruka ngo bafate uwo mugabo, hanyuma ndabereka ikimenyetso ndavuga ati oya, ndabwira ati oya, ati iki gikorwa cy'inyama n'amaraso yaraje ashika imbere y'amaso yanje, hanyuma akora araza ancira mu maso, arambwira ngo wanzokawe mu vyatsi, ngomba mvune amagufa yose umubiri wawe, hanyuma ndaguterere hagati mu ikoraniro. Nta jambo rimwe navuze, ariko sinagize n'ubwoba, neza nkuko nyine mpagaze ndi hano ubu nari mpagaze ngaho atabwo bafise, atagutinya. Mbega ivyo byari biki? Gwari urukundo. Amen. Sinagiye hariya nkuko ndabishaka, Imana yari yambwiye ngo ngende hariya, itegerezwa rero kunyitwararika igihe cyose ndi hariya, kuko niyo yandungitse. Hanyuma narabye uwo mugabo w'umugorwa, hanyuma ubwo nyene aduza ingumu yiwe nini, nk'abantu 600 bari bicaye aho, bose bagumije ipepu badagihema. Hanyuma numva ijwi, ni kuvuga je niyumvise ubwanje ndiko ndavuga ubwanje, nkaho menga byari ijwi riko riravuga ijwi ryanje ryavuga, niyumvise ndiko ndavuga ngo araza gupfukama ku birenge byawe. Hanyuma ndabivuga, hanyuma aravuga ngo ngomba ndakwereke, kiravuga ico kigabo, ngomba ndakwereke uwonza kugwa imbere y'abaguru yiwe. Hanyuma aduza yangumu yiwe, amaso yiwe arasohoka gatonyi, hanyuma igihe yaduza ingumu ayiduza hejuru, kandi yagira akubite, agwa hasi agwa ku birenge vyanje, hanyuma agwa hasi, ni ikibiri kiwe kigwa ku maguru yanje. Hanyuma abapolisi bategerejwe kumukuraho kugira ngo mbone ngire ntambuka na gatonyi. Murabona ko nagize ingendo henshi cyane, narabaye mu Bahinde, mu Gihinduyisme, aho amadayimoni yacaga higo mu barozi n'ibindi. Iyo mukunda ntabwo bana bumwe busigara. Aheze igihe gito, aheze indwi zike gusa, hariya muri Mexique ya kera twari turi mu cyumba kinini habera mikino, aho niho twari twakoraniye, nta kibanza cyari kigihari kubwo abantu bose bari ngaho. Hanyuma turagenda mu kindi kibuga kinini, kubera yuko abantu benshi babandanya baza, abantu benshi baraza nubwo hari imvura nyinshi yari yaguye guhera buke bwaho. Murabizi aho abantu baza guhera 3:00 zo mu gitondo kugira ngo baje mu makoraniro, baze kuza ku makoraniro, baze kwa makoraniro yo ku mugoroba. Barabirindira ivyo gushika 3:00 uwo munsi nyene kugira ngo baje mu makoraniro. Mbega ku munsi w'urubanza tuzogira gute imbere y'Ikristo kimeze nk'uko hano ubwaco? Ico kitugura n'umuryango kugira ngo habe kwinjira. Hanyuma Mwene Data yari ngaho, imvura yaragwa ari nyinshi cyane, hanyuma yagoma asubiramwo ambwira ati umviriza, mu mirongo yo gusengerwamwo hari ikintu kiriho kiraba. Hanyuma umuvuga butumwa wo muri Mexique, wo muri California, XX Spanozas, niwe yari yatanze udukara tw'abagwayi bo gusengerwa. Hanyuma nawe nyine yaraje kundaba, n'umuhungu wanje araza kundaba. Hanyuma baravuga ngo hariho umugore afise umwana yapfuye mu gitondo, ati agomaca hejuru y'abantu, arahaguruka aguma ashaka kubaca hejuru, abaca hejuru, utegereza kumusengera. Hanyuma Mwene Data namubwiye ati wewe genda umusengere. Hanyuma habaye iyerekwa, mbona ko uwo mwana yaragiye kugaruka mu buzima. Ntidushobora kuvuga ibyo bintu kiretse bibaye ari by'ukuri. Hanyuma mbona uwo mama
mbona umwana, mbona ukuntu yasemerera, mbona ngira umwana yari afite ubuzima bwiza. Hanyuma uwo mugore yaraje aguma asemerera, arira aguma yegera avuga ngo padre, yari umunyamexicane avuga ikiespanyol. Hanyuma yari yatose gose. Hanyuma shira ibiganza vyanje kuri uwo mwana, hanyuma nsenga mu ncamake. Hanyuma iyi Bibiliya yuguruye iri imbere yanje ubu, Imana irazi yuko ari by'ukuri. Uwo mwana yakomye akaruru, hanyuma aragarukanwa mu buzima, ava mu bapfuye aho nyene. Hanyuma ku mugoroba wakurikiye, gihe najayo, byari nk'amenga bose bari baza ahabwirwa ubutumwa. Yari nini gusomba ikicumba, yari yuzuye impuzu n'udutambara n'inkofero ibintu byose. Abantu bashaka ko muvugisha w'Imana uza kuri bose, uza kuri byose. Hanyuma bashaka kuca babitwarira ibyo kubera yuko batashobora kuza ubwabo ngo bashikaye imbere. Hanyuma umusobanuzi aravuga ngo hariho rero impumyi yarije, hanyuma yaguma ibaza ivuga ngo uwo mugabo asengera abagwaye ari hehe, ngo mbega namwegereye. Mu bisanzwe ntiyashobora kubona. Hanyuma naramubwiye, niyumviriye ikintu kimwe muri uwo mwanya kuri mwebwe. Hariho ikintu hano, murabizi, bene data bakoresha ijambo, abakozi b'ijambo. Iyo abo mubwira babakunda canke batabakunda, canke mubakunda canke mutabakunda, urukundo ntirukogwa, ahubwo rutegereza kuba ruri ngaho. Umuriro rushobora gucapwa, ahubwo hategereza kuba hari ubushuhe buri muri wo. Umuntu akanye, mbega yo kwishusha ariko araba igitaburo hacapfe ko umuriro, oya, hategereza kuba hari uwo muriro nyawo. Hanyuma negereye uwo mugabo, negeranya ibitugu vyanje hafi y'ibitugu vyiwe. Hanyuma ndiyumvira ndabe ko nimba ikoti ryanje ryo bari mukwiye. Nta birato yari yambaye, nta birato yari afise, ibirato vyiwe byari biro. Hanyuma ndiyumvira ati uwo mugabo w'umugorwa w'umukene, kumbure ntigeze ajya indya nziza mu buzima bwiwe, kumbure ategerezwa gukora cyane iminsi 4 kugira ngo yigurire uturato dusanzwe, umwambaro umwe, kandi afise abana kumbure 8, 9 canke barenga. Hanyuma kuri ibyo byose mu buzima busanzwe umugwanizi yaranamuhumishije. Umugabo w'umugorwa yagize n'impumyi. Ese ngene byari bibi cyane. Hanyuma natanguye kwinjira mu mibabaro yiwe. Yari rwa rukundo, zari imbabazi izo numva. Hanyuma yaraje, hanyuma ashira umutwe wiwe ku bitugu vyanje. Ndavuga ati, Mana mnyembabazi, ndagusabye fasha uyu mupapa ashaje ahumye. Nibweti iyo papa wanje yarakiriho, kumbure yoba afise imyaka nk'iyuyu. Hanyuma ntihagarika kuvuga ngo glorious Dios, ni mbega ivyo nibiki? Aho nyene ni gloire à Dieu, aho nyene yabonye yarahumutse. Ivyo vyari biki? Ninjiye mu mibabaro yiwe, hanyuma ja mu mibabaro yewe. Ndabibabwira, igihe bishoboka mu gusengera abagwaye, nkashobora nkaja mu kibanza cabo, nkafatanya n'intege nke zabo, hanyuma nkashobora kubasengera mu rukundo rw'Imana, ukwizera aho rero kuba guhagije, kuba gukwiye. Mutegereza kugira ico mwiyumvamwo ku muntu, mutegereza kugira ico mwiyumvamwo hamwe n'uyo imbere yuko mushobora kumufasha. Mutegerezwa kwinjira mu bwina, mukinjira mu bwina bw'urwo rukundo rw'Imana ubwo rugaragara, hanyuma
hanyuma aho rero nshaka kubabwira ikintu vous pouvez me classer kandi kumbure fanatique. mumfate nk'umudurumu ariko Je vais quand même. nshaka gusa kubibabwira. Beaucoup de choses se sont passées. Hari ibintu byinshi byabaye Tout mon ministère mu ncamake. Ubukozi bwanje bwose bushingiye kuri ico kintu, bushingiye ku rukundo, bishingiye ku mbabazi z'ibwina. Nari ncunga umudari bwana shamba, ncunga ishamba muri leta ya Indiana mu gihe nakora dans l'assemblée. nakorera mu ishengero ry'ababatiste nk'umuvugabutumwa. Et un jour, Hanyuma umunsi umwe naciye mu murima j'étais en route ngenda ngiye gusengera umugenzi umwe yaragwaye. et Hanyuma un pistolet nama mfise pistole kuri jewe, ariko uwo munsi nari nayisize inyuma. Hanyuma nca muri uwo murima kugira ngo ngende gusengera uwo mwene data. Hanyuma j'étais environ 200 mètres. nari nko ku metero 200 kure y'urupangu, aho mu buryo butungurutse nabonye impfizi yaraje iregera. Il y a quelques mois, Haheze amezi make, tué un homme. haheze amezi make yari yarishe umuntu, kandi yari impfizi izwi cyane, impfizi J'avais compris itunzwe. Nari nibagiye yuko yari muri uwo murima, une trentaine de mètres. kandi ku metero nka 30 kuri jewe irahaguruka. Murazi ingene ibyo bikoko bimera, ibyo bikoko byica. Hanyuma igihe cahaguruka ubwa mbere, ni by'ukuri narakoze hari pistole zirahari nari mfise. Et je suis content qu'il ne soit Ndanezerwa yuko ntari ndayifise ngaho, kubera yuko en train de faire un chemin pour aller. nari mu nzira ngiye gusengera umuntu. Hanyuma nari kuba natunze iyo nkoho, ariko ndakora ko iyo pistole ntiyari ngaho. Hanyuma Des broussailles. byari ibyatsi gusa, nta biti binini byari bihari, kandi byose byari biri ngaho. Hanyuma niyo mfizi yari ngaho, sinari gushobora kuyibona. Ntaco ahantu hose nari guhindukirira yari kumfata niruka, nari gupfa. Hanyuma ndiyumvira ati, mwami, Et j'ai dit, naravuze ati, je n'ai pas été lâche dans ma vie. ati sinigeze mba umunebwe, n'abandi bose nabwiye ko araba abanyabwenge bakaba abanyantege bagagara neza imbere y'ibibagwanya. Nabwiye ati, mwami, nakugiriye icizere. Et je vous le dis, Ndabibabwira igihe ibyo byari mu byumviro byanje nk'uko. s'il vous plaît, ne prenez pas cela comme Ndabasabye ntimufate ibi une offense, mais nk'ibyo batsitaza, ariko hari ikintu cabaye. Nugakunze ko ibyo biba n'ubu naho. c'est toujours dans ce genre de situation, Ni mu bintu bimeze nk'uko niho ikintu kiba. au lieu de détester ce taureau, Aho nokwanse iyo mpfizi ico gika, hari ikintu numvise muri jewe kubijanye naco, naragikunze. et je Hanyuma peur sinari ngifise ubwoba ici à nk'uko na hano mpagaze hano ndi imbere ya bene data. Ubwoba bwose bwari bwamvuyemo. et j'ai dit, Ndavuga ati, wakiremwa kigogwa c'Imana, ndi ku isi yawe uri igikoko, we nta bugingo ufise, wowe uzi gusa imwe mu bugingo, wowe uzi gusa ugwanira aho uri. ces mots Nabwiye amajambo, mbwira ico gikoko, mbwira ico gipfizi, ndakibwira ivyo, ndagira ati, kiremwa c'Imana, suis un serviteur ati ndi umukozi w'Imana, ati kandi ndi ku nzira yanje ngiye gusengera umwene data agwaye. désolé, Ati unyihanganire yuko naguteye ubwoba, ariko mu izina rya Yesu à terre. subira hasi. Hanyuma kiregera mu nkomezi, Et en chemin, il a pris mu nzira kiripfunga kirahagarara. ses cornes dans le sol et a Amahembe yaco avura ivumbi hejuru. Hanyuma kiregera mu nkomezi nk'iziraho, pas faire plus que ça. nticari gusubira kurenza ngaho. Hanyuma nanje nguma ngaho
sinagize ubwoba. Hanyuma igihe cyari kigeze nko ku ntambwe zitanu hafi yanje cyadugije amaguru yaco, hanyuma kimanura ya mahembe gihagarara imbere yanje, kirahindukira kigaruka kuryama hahandi, hanyuma ndagica impande nko ku ntambwe zitanu kitanyiganyize. Yesu Kristo umwana w'Imana yahishuye urukundo rwiwe kandi arimenyekanisha, agaragaza urukundo rwiwe. Murabona ubwo rukundo rutegereza kugaragara. Ubu rero mwavuga uti Mwene Data Branham ati nari ndagufitiye icizere cyinshi, ariko iyo nkuru nk'iyo bimeze gute iyo heje kuvuga? Tuzishura byose ku munsi w'urubanza. Iyo Mana nyene iyo yashoboye kugara umunwa w'intambwe mu gihe cya Daniyeli, ubu arashobora gutekanisha igipfizi. Sindabizi, ariko umugore wanje ntiyahagarika kuvuga ngo umviriza, ati ntushobora kumukata ubwatsi udafise atashati. Hanyuma murabizi ibyo ari byo, birakwiye ko igazo uyikora neza, kuko abantu baraza kubw'amasengesho. Hanyuma narakuye ishati yanje, hanyuma ntangura gukura ubwatsi, hanyuma bampamagaye narambara ishati, hanyuma nkaza nkasengera abagwaye, hanyuma nkasubira inyuma nkasura kugira bya byatsi kubitunganya, hanyuma nkamanura ishati yanje. Hano nimufise ahantu hashuha nkuko twe hariya iwacu tumera hakurya y'uruzi. Hanyuma naguma ngira ibyatsi ndabitunganya nihuta, kuko niyumvira ko hari umuntu abaza, hanyuma bakambuza kubanda ndabikora. Hanyuma ndibagira yuko hari inzuki ziri mu ifuruka, hanyuma ndabandanya nkora ahari izo nzuki. Hanyuma mwako kanya nyene Imana niyo mucamanza wanje. Amavubi murayazi arashobora kukwica, amavubi arashobora kukwica. Yaraje arankikuza, hanyuma nari ngaho nayakomye. Hanyuma hari ikintu cabaye nubwo nyene sinzi icyo arico, ariko byarabaye n'urukundo hako no twanse. Nariyumviye ati turembwa tw'utugorwa tw'Imana, nta kintu kimwe ndabagwanya ko iyi niyo nzu yanyu nabanyiganyije, nabateye ubwoba. Mushaka kubona nkaho mengana ibintu by'icana cana, ariko murabizi tugerageza kuba abantu bakuze aho twari dukwiye kumera nk'abana, tukiyumvira ko turi abanyabwenge cyane, abantu b'abanyabwenge cyane. Reka ubwenge bwanyu rimwe tubugereranye n'urukundo n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma ayo mavubi ankikije, sinagize ubwoba na gatonye. Hanyuma ndavuga ati turemwa dutonye, nimusubire mu nzu yanyu, sindabagirira nabi, nkuko nyine Imana ari nzima. Ayo mavubi yarazungurutse kabiri cyangwa gatatu ankikuza, hanyuma asubira mu nzu yatwo, mu gitiba cyabyo. Ni by'ukuri nkuko mpagaze hano, ngomba nkore ikintu. Umwami niyabishaka musabe ikintu. Nabwiye Bere yoko adakwiye gukwiragiza amakarata yo gusengerwa, kandi mu bisanzwe ibyo nivyo duhora dukora. Ubu shaka gusaba kuri abo bamaze kuronka amakarata yo gusengerwa, nshaka gusaba Data wo mu ijuru, nimba twagiriwe ubuntu imbere yiwe, aze kuri no koraniro ubu rero akize abagwaye, mutarinze kwegera imbere mu mirongo yo gusengerwamo. Ndaza kumusaba kubw'imbabazi ziwe, kubwo ijambo ryiwe, kubwo urukundo rwiwe. Nakoze ibintu byose narinzi ibyo nategereza gukora. Hanyuma ndaza kubasaba muze ku gicaniro musenge, musenge, hanyuma murabe hano igihe Kristo umwami, igihe wabaye ukwiyuduza kwacu, igihe azoba ari ngaha araza kwemeza ijambo ryiwe.
niwe muherezi ahambaye, niwe muherezi akomeye ababarana n'intege nke zacu. Arashobora gukorwa ko umugore umwe yigeze kumukora ko kira gihe kera, hanyuma araraba mu ikoraniro aramubwira ngo ukwizera kwawe kwagukijije. Bibiliya iravuga ngo ni wa wundi ejo ahise uyu munsi kandi ni wa wundi ibihe bidashira. Kira gihe kera cyari ikimenyetso cya Mesiya imbere y'abayuda n'abasamariya, ariko ntihari imbere y'abanyamahanga bandi. Cyari ikimenyetso kigaragaza yuko ari Mesiya. Ubu rero ndabasabye mugabe mwumvirize, mwizere mwese murabe hano, mwizere, muramure amaso, murabe Kristo, muvuge uti mwami Yesu. Ubu rero ndafise ibyo nkeneye. Dufise umunsi ugoye uteye ubwoba. Umwe avuga ngo ibintu nivyo byiza, undi akavuga ngo ibintu nivyo byiza. Mutegereza gukora ibyo. Nta muntu n'umwe azi canke aho bakwiye kuja. Abanyamerika n'Abanyakanada n'abantu ba mbere bafise urujijo babaho, urujijo rukomeye ruri hano. Nimba abavuga butumwa bakenewe si muri Afrika gusa, no muri gice ca Amerika. Ndivira ko muri data Toms wo muri Afrika y'Epfo arashobora kuvyemeza. Mbega Mwene Data uvyumvira kwiki? Nimba bavuga butumwa babereye kuba bahari ni ngaha. Simvuze ibyo kugira ngo ndabacishe bugufi, ndabasuzuguze, ariko murabizi yuko umupagani yigishijwe neza abagoye kuvugisha gusumba umupagani atigishijwe. Umwe ni umunyabwenge, aba yiyemera n'ibindi, nta kintu na kimwe mushobora kurana nawe, ariko umuntu azi ko atakintu na kimwe azi murashobora kumuvugisha kandi azomenya Kristo. Murabe ibihumbi byinshi by'incuro ibyo byakunze gusoza, byamaze gushika incuro ibihumbi nyinshi. Ndumva ko Mwemu Yera ari hano, Imana iri hano. Ubu rero wenyine ari hano. Ndiko ndaraba mu makoraniro navuze ubutumwa, kandi nimba Mwemu Yera aje ubu rero agakorera ahavugirwa ubutumwa bya bindi nyene yakora wenyine ubwiwa akigendagendera hano ku isi, mbega muraza kwizera mwese mu ikoraniro mutekane, mwicare mutekanye. Ubu rero shakura muri no ruhande. Murabizi ko byo bwanje sishobora kubikora. Iyo ba mama wanje ari nga hano akambaza ati Biri, ati ivyo nibiki, narakugaburiye, narakwambitse, hanyuma ati shiri bimeze gute? Ntavyo nomenya nibiraba mama wanje Imana itabimbwiye, sinoshobora kubivuga. Ibintu oya n'ubuntu bw'Imana. Benshi muri mwebwe baragwaye kandi Imana ishaka kubakiza, yaramaze kubikora. Ishaka gusa yuko mwizera yuko byamaze gushika. Muramuri amaso kuri we, mu murabe. Ubu abantu baravuga gusa ko Imana uvuga ngo Mana ngirira ikigongwe, hanyuma akabaza ubibona gute, ubikora gute? Ubombaza ngo ubibona gute, ubikora gute? Jewe sinubikora ku bwanje, ariko ni Mwemu mubona ari ku mashusho ameze nk'umuco. Iyo babwara ubutumwa bwanje ubu mubyibuke, ibyo ni iby'ukuri. Bibiliya iravuga yuko ari iby'ukuri. Ubukozi bwanje burabigaragaza, kandi isi yose y'abanyabwenge yarabyerekanye. Nibyo ibyabona bitatu, ibyo Imana iduha ibyabona bitatu basi kuri mugoroba aho ibyo bizoba. Musenge, mube mwakira aho muri hose, mu makoraniro mbere na kure hari inyuma. Murabizi yuko hari impwemu zitandukanye. Umuntu wese arafise impwemu yiwe biteruko nimwe wamuri ngaha. Ubu rero ndizigira ko ishengero riraza kuraba neza
ariya hagati yanje hano hamwe na ziriya ngazi zimanuka mbega murabona umuco utembera hariya murabona umuco uca hariya La même lumière. n'uriya muco nyine uwo mubona ku ifoto uhejeje guseruka ubu rero ndabivuga ndi imbere yewe ndabivuga ndi imbere ya Bibiliya imbere y'umuremyi w'ijuru n'isi ndizera yuko ni wa muco nyine ni ya nkingi y'umuriro imwe yarongora ubwoko bw'Abisirayeli ndizera yuko inkingi y'umuriro yambaye umubiri hagati muri twebwe nk'umwana w'Imana Yesu Kristo ndizera ko Yesu Kristo yaje ano kwisi avuga ngo mva ku Mana kandi subira ku Mana kandi ndizera yuko igihe yagarutse Dans la même lumière. aza muri uwo muco nyene uwo warongora ubwoko bw'Abisirayeli C'est comme cette ni muri uwo muco nyene qu'il est apparu niho yiyeretse Sawuli sur le chemin de Damas. mu nzira ija i Damasiko kandi iramuvugishije abandi ntibabonye umuco ariko je ndashobora kuwubona mbega mwe murashobora kuwubona ninde ashobora kuwubona je ndawubona ni wa muco nyene waza kuri Petero intumwa kiriya gihe ari mu ibohero hanyuma imiryango iruguruka hanyuma arasohoka ndizera yuko Imana ishobora byose umuremyi w'ijuru n'isi Et Jésus-Christ, son fils, Yesu Kristo umwana wiwe w'ikinege yabyawe nayo bari hano arishura prière, yishura plus précisément, ku isengesho akishura neza hari umugore uwo mugore uyu muzungu hari uri impande yiwe afise imishatsi yirabura afise ingwara yo gushavura si tu veux n'imitsi bien regarder nimba ushaka kuraba hano avec toute ton attention. ugabirije cyane uko ubishobora La petite femme qui ngo umugore muto ariko araba inyuma y'umugabo ufise ingwara y'imitsi yo kubabara uwo mugore ufise imishatsi yirabura de toi, il y a, impande yawe hariho umugabo et l'homme a une maladie. hanyuma uwo mugabo nawe agwaye igiti cy'umugongo urafise ikarata yo gusengerwa oya ntayo ufise kandi nayo ukeneye Vous êtes homme et femme. ubu muri umugabo n'umugore Si c'est vrai, Dieu nimba ari by'ukuri mutarike ikiganza ndabashimira ndabazi sinigeze ndababona ariko ni by'ukuri amen de guérit. kuko muri babiri murakize Yesu Kristo arabakijije Oh Dieu, o mana accorde-nous encore un. uduhe irindi rimwe hariho umugabo neza inyuma Vous, yanyu ariko arandaba il a la vésicule biliaire. agwaye mu nda Tu t'appelles rwagasha Clarence. witwa Clarence Et tu n'es pas d'ici, tu viens d'un endroit appelé nturuwa hano uva mu gice cyitwa Grande Prairie ikibazo cyawe ufise mu nda urashobora gutaha iwawe ukomeye iwawe urashobora kuvuga ngo Mwene Data Branham uvuze izina ry'uwo mugabo Yesu Kristo mu mubiri wiwe w'inyama mbega ntiyavuze ati Simoni ton nom est Simon et izina ryawe ni Simoni izina rya Paul rya Sawe ni Jonas mbega ntiyakoze ivyo kiriya gihe kera ni wa wundi uyu munsi amen sinzi ico mubyizera ko ivyo kuri jewe ni mwe muyera ni wari hano ubwiwe qu'en penses-tu mbega uvyibaza kwiki we wa mugabo wawe wicaye hano urizera que tu souffres d'une maladie de ugwaye ingwara y'uruhu c'est le cas, lève. nimba ariko bimeze ku rukoba nimba arivyo tariki ikiganza mbega urabyizera igihe nabivuga umugabo aho afise umwana mu kiganza nawe yumvise ariko arabwirwa uwo mwana afise iyo ngwara nyene shira ibiganza vyawe k'uwo mwana mwami Yesu Kristo kiza ko ari babiri mu izina rya Yesu Kristo amen Je vous invite à croire. ndabatumirira kwizera Ici, hano la lumière est suspendue au-dessus de la femme. umuco uri hejuru y'umugore Elle a de l'hypertension. uwo nawe agwaye ingwara y'umurindi w'amaraso S'il vous plaît, levez-vous. Elle s'appelle. nahaguruke yitwa Madame Fishbrook uri uwo muri kino gisagara Tu habites à la rue. uba kwibarabara 105 Ton numéro de rue ibarabara ryawe nimero y'ibarabara ryawe ni 1-3-3-4 nimba ari by'ukuri tutarika ikiganza urakoze taha iwawe ubugize amagara meza Yesu Kristo aragukijije je vous défie. ndabacagahigo ndabatumirira kwizera mu izina rya Yesu Kristo ramure amaso kuri we murabe mwizere mubeho Soyez recueillis.
ni mwakire kumbure hano mugire ukwizera mugire ibyizigiro hamwe n'Imana. Imana niyo nigira ntitoranya ku butoni. Mbega wewe bimeze gute? Wowe wa mugabo ufise ubwanwa burimwo imvi, mbega urizera ko Imana igukiza ingwara yawe mu mavi? Haguruka ndagusabye, nawe haguruka. Shimira umwami, urashobora gutaha iwawe ukwizera kwawe kwagukijije. Hariho umugore yicaye hano, nawe ariko araraba hano muri uwo mwanya, nawe arwaye rheumatisme, arwaye n'umugongo. Mbega urizera ko Imana igukiza? Ni wayizera n'umutima wawe wose urashobora kubironka, urashobora gutaha iwawe ukaba mu magara meza. Ndagusabye ubukora ubwo nyene. Uwo mugore arahushije gukira kwiwe. Nibyo 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 ufise ikibazo cy'umutima. uwo mugore nawe yicaye ku murongo wa mbere hano, Madame Far. Mbega urizera yuko Imana igukiza? Umupapa afise ibibazo nturi wa hano, uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uva mu gace karimo imisozi cyane, Pennsylvania, igisagara cita Warren, Pennsylvania. Mwese uko muri babiri murakize. Yesu Kristo arabakijije. Murabyizera, murizera mu mwami. Nivyo kuri ego. Murizera yuko ari hano, ko ari hano. Aho rero buri mugabo wese, buri mugore wese, abo bose basubiye inyuma, bagasubira inyuma. Ndabasabye ikintu kimwe, ubu rero mugabe mwebwe abataretse ibiganza kugira ngo mushikanire ubuzima bwanyu umwami. Muze rero ubu imbere, turagiye kugira ngo dusenga turangize. Mu kurindira turaririmba ngo hari isoko yuzuye amaraso. Mbega ntimushaka kuza? Hari isoko yuzuye amaraso. Ndagushima Yesu. Muze banyabyaha bagenzi, mwaguye, abasubiye inyuma, abakonje akazuyazi, nimuze mwese mufate aya mahigwe. Umwami Yesu ashaka kubakuraho imyanda yose. Ndazi ndiko ndavuga, ntiyondeka nkore ibi bintu, ariko mu gukora ibi iwe agaragaza ko ahari. Mbega murashaka gutakaza ugutsindwa kwanyu kose? Muze ndabasabye. Mbega mwebwe abanyakanadiya bimeze gute? Ni byiza kuba mwo kwigumya, ariko ntimube abagumye nk'uko. Muraza kubabaza mpemu w'Imana, kandi ntimuzosogira ikanguro. Nimunyumvirize, ndavuga mu izina ry'umwami. Muje kure y'ibintu byose byo kugumarara, mukomeka izose. Murabizi ko mukeneye kwihana. Ndavuga mu izina rya Yesu Kristo, ndabagabishije, mwugurure imitima yanyu, muyugurire Imana, kuko mutegerezo kuba mwegereye igicaniro ubu. Ndavuga mu izina ryiwe, kandi mwebwe abategerezwa kuza murabizi, muracagumaraye, ariko isaha yageze, igihe kizoza aho mutazosubira kubona kuronka ivyo muriko murahabwa ubu uko ari ku mwami avuze. Ndabasabye muze ku gicaniro.
ayez honte de vous. mugire isoni uko mumeze. Mpwemu yera araje akora ibintu byose hagati muri mwebwe, Au milieu de nous et akora hagati muri twebwe, kandi bure mwicaye ngaho nkaho menga muba muri ko murakanyishwa. Nimuhaguruke ku ntebe zanyu muze canke mupfe. Sindabizi impamvu ndabivuze, ariko hari ikintu ko kiravugira muri jewe ntegerezwa kubagabisha. le dernier. Kumbure ni bwa nyuma, ni mwihane ntaco bivuze aho muba muri hose, aca nk'iyaho muri uwo muri nimba urukundo rw'Imana rutari mu mutima wanyu, muri abanyabyaha kandi muri mu nzira mujaye kuzimu. Uko niko mwemu avuga, uko niko mwemu avuga. Hariho izindi mwemu ziri hano, ariko mwemu w'Imana arabavugisha ubu, kandi ndavuga mu izina ry'umwami. Muze ku gicaniro mwihane, mwuname imbere y'umwami. Et ne manquez pas. Nimubure uyu mwanya, nimushe uyu mwanya, kuko hazoba aharengeranye Et la condamnation. kandi ugutsindishwa kuzobakubita. Uko niko mwemu w'Imana avuga hagati muri mwebwe uyu munsi. Je ne pouvais que dire, Dieu sait que je Novuga gusa Imana irazi ko ntari kubivuga nk'uko hari ikintu kimfata, hanyuma akambwira ngo babwire bivuge. Reka turimbe kandi ikindi gitero, hanyuma umwe wese muri bwebwe arashobora kuza, kandi ubu il parle à votre cœur. avugisha imitima yanyu, kandi murabizi. S'il y a quelque chose dont Nimba hari ikintu iki gihugu gikeneye, c'est pourtant de briser à nouveau tout ce qui est autour de vous. ni kuvunagura ibintu byose bibakikije, mugaca ku ruhande, mukaza mwabaye abagumye. D'une repentance Murakeneye ukwihana k'umutima et d'une ancienne expérience de l'amour. hamwe n'umwimenyerezo wa kera w'urukundo rw'Imana. Oh, ma voix vous pousse. Izina ijwi ryanje rizobakurikirana igihe cyose muzobaho. Que je parle. Nibyo nkavuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Permettez-moi de dire encore Munyemerere mvuge ikindi kintu kimwe. quelque chose. Nimba mufise ikintu mupfa n'uyundi, mugende mugitunganye mu buryo bwihuse. Hatanguye kwirabura muri kino cumba. Mon esprit Mwemu yanje ne va pas toujours avec vous. ntizoguma inigana n'umuntu. Mu bigishoboka. Je crois que je me serais levé. Ndizera yuko jewe noba nahagurutse naje iyo umutima wanje N'était pas brûlant. utarubira, yo butabira mu rukundo rw'Imana, noje ku gicaniro. Il a lavé tous mes péchés. yanyogeje ibyaha byanje byose, Mais yanyogeje ibyaha byanje byose, mes dettes. amadeni yanje yose. Il a lavé tous mes péchés. Il a lavé. yogeje ibyaha byanje byose. Bagenzi banje, Si le Dieu Tout-Puissant a parlé, nimba Imana ishobora byose yavuze ivugiye muri jewe, sinigeze ndayibona ibyo biba
nk'uko mu yindi myaka yose iheze sinigeze niyumva nk'uko niyumva ubu nabonye umwijima winjira muri kino cyumba. Ce n'était pas ma parole. Si ijambo ryanje ntikora kugomba kwanje. Imana irabizi ko ari by'ukuri. Hari ikintu kitameze neza, mubyibuke mwumvirize bagenzi banje. Pas une personne qui fait des comptes. Sindi umuntu agira iby'amajambo, sindi umuntu ngo atware abantu uko abonye, ariko ni Imana yandungitse kandi yemeza ko mvuga iby'ukuri. Kandi ubu rero mwabaye abanyedini bishoboka ku buryo bw'uko Kristo ari hanze. Abantu baja mu migwi gusa y'amadini mu makoraniro, Vos bergers sont là, ils vont kandi abungere banyu bari ngaho ntibazobatwenga. vous représenter beaucoup plus pour eux. mugaragaza byinshi kuri bo. Iyo bamwiyumvira yuko ibyo muri mwo bicuritse, Qu'il y a quelque chose de faux en vous. yuko ari ikintu kibi muri mwebwe kitari cyo, nimuze ubu ndabasabye muze, ndagiye gusaba abungere bazane n'ishengero ryose kandi dusengere hamwe. Abavuga ubutumwa uwo ari we wese nimuze hano ndabasabye, kandi dusenge hano, dusengere ku gicaniro. Turashaka twese kuja hano nk'umugwi w'abantu. Ibintu bikomeye byategerezwa gushika. Abahumye bategerezwa kubona, abamugaye bategerezwa kugendagenda, abamugaye bategerezwa gukira, bategereza guhaguruka bakava ku bware bwabo bw'ibimuga. Mutewe isoni, ariko bitameze neza muri mwebwe. Imana ishaka kuruka ikanguro, ishaka kwigaragaza iri hano. Nimurabe umugwanizi ariko abuza ikanguro. Nimwiyumvire ko ari jewe, oya si jewe. Imana indugeka hano ku mpamvu yo guyikanguru. Muzoba murabatsindwa n'urubanza, muzogenda hana hariya muri mumye, muzorondera, kubera yuko jewe sinitwara ikamadini. Ntimwiyumvire yuko ngo ntakimwe mwokora. Ubu rero nimuze abametodiste bose, ababatiste bose, uri we wese, abakatolika, uri we wese, nimuze mwese. Nous vous demandons Turabasaba muze. l'aiguillon de la mort. Uruboyi rw'urupfu rwarakuweho, ariko abo bose badafise Kristo bazopfa. Abo bose badafise Kristo bazopfa nta nkeka. Ndavuga ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe yoshira urutoke ku kintu atari ijambo ry'Imana. C'est sa parole. Ni ijambo ryayo. Malade, touché ici. Mugwayi uryamye hano n'ahandi, Nous avons besoin d'un réveil, d'un bouleversement. turakeneye ikanguro, turakeneye ukunyiganyizwa. Faites tomber toutes ces petites clôtures. Nimureke izo nzitiro zose zito mufise. Si jewe ndi hano mvuga, ariko ni Imana iri hano yavuze. Il vous offre sa grâce. Ibaha ubuntu bwayo kandi irazi imitima yanyu, Et il me dit de vous, kandi imbwiye ngo ndabibabwire. sang n'est Amaraso yanyu ntari ku biganza byanje ku munsi w'urubanza. Dieu est ici. Imana iri hano. Amen. Cela prouve, Ivyo bigaragaza yuko nugusiga kwa mwe mugera. mes amis, Bagenzi banje, murabizi icyo mukeneye ni gukorana hamwe n'Imana, mukaba muri gahunda. tous ceux qui prient encore, Abariko barasenga bose, abo bose bumva babyitwararitse, abantu bose bashaka kuja muri gahunda n'Imana, nimuhaguruke muze et prions ensemble. dusengere hamwe. Vous voulez avoir un autre jour de Pentecôte? Mbega murashaka uwundi munsi wa Pentecote? Cela dépend de vous. Ivyo biva kuri mwebwe. Le donateur de la Pentecôte, Utanga Pentecote ari hano ni mwe mugera. pécheur, répandez, Munyabyaha nimwihane. si divise, rétrograde, Abasubiye inyuma nimuje muri gahunda hamwe n'Imana. Tariki ibiganza ku Mana, musenge vuga ati mwami mbabarira, gira ikigongwe, fasha mwami, rungika ikanguro mwami, fata nkorako. maintenant le diable Ubu rero umugwanizi ategerezwa gusohoka agende yamaze kugaragazwa. résistons Turamugwanije à que toute la puissance ubushobozi bwose bwa Satani s'éloigne. buje kure, busohoke, buve mwana makoraniro mu izina rya Yesu Kristo. Muri no koraniro mwe mugera ashobore kumanuka, ashobore gufata buri mutima wose. Que la puissance Ubushobozi bukomeye bw'Imana se manifeste. bushobore kugaragara hano.
et que tous, kandi animés par le feu, bose bacanirwe n'umuriro w'Imana, puissions-nous tous être comme une flamme. dushobore kuba nk'urubeya rw'umuriro kura byose, tugire abatunganye rwose, abera rwose, Pardonne les péchés. babarira ibyaha. Alléluia. Haleluya, Loué soit le nom. hahimbazwe izina ry'Umwami. Alléluia. Haleluya, Loué soit le nom. hahimbazwe izina ry'Umwami. Nous levons les mains. Turatarika ibiganza, turahimbaza Yesu, kandi turavuga ngo urakoze, urakoze Mwami Yesu, wambohoye, Racheté, wancunguye, m'a guéri. wankijije. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya.